abimana yimanye mugire gutya. Angoro yera twimanye no kuri baruko akiyira iyo ndirimbo. Iza kudutanga, iza kudutanga, twaribagiranye. Eregimana yaratwimanye, eregimana yaratwimanye, iza kudutanga, iza kudutanga, gezaho nitwomarirako kubonane naho mwovuga iki. Dusome mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igihimba c'indwi n'umurongo wa 14. Twongere kuvyo tumaze kumva. Erega uyu munsi nugutangaza ikibaye, nugutangaza ico twibuka. Abacibagiye bacibuke. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya, kandi je nibaza ko ari byo ndahisomera. Anda babarire je nanyotegwa gusoma ijambo ry'Imana bikananira. Cyagihe Imana itemera kuntanga, amaso yarahumye pe. Sinashobora kubona indome nimwe nayo nabona. Sinasubira n'ukumva. Imana rero igenda irugurura kimwe buke. Ubu ndashobora gusoma bikeya. Haleluya. Undi musi nagiye ku misiyoni, barabaza bati none wumva wo tugaburira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya ugira kabiri w'ingaburo yera. Yiyumvira kuvuga ngo simbona. Cyanavuga ati ko barinze bavyiyumvira Yesu ngamaramara tazoba ari cyo maramaye uraza kuvyimenyera wewe. Ego ndarisoma nshitseyo nzinguruye mbona iyo mirongo yose ndashobora kuyisoma. Haleluya. None rero nubu numva nosoma imirongo mikeya, aho nanirirwa mfise abajene ndi nabo. Ubu ntandabwidodera kiriho, bapfa kuza buhoro bakure bakurikira umurongo gusa, ivyo bagomba byose bazobishikira. Dusome. Ndazi ko bagombereka, none wagira ntibagomba. Duhere ku murongo w'14 havuga ngo nico gitumye Uhoraho ubwiwe niwe agira abihera ikimenyamenya. Raba inkumi izosaminda
ivyara umwana w'umuhungu izimwite nde inde Imanueli. Urubu n'ubuki nivyo bizomutunga amaze kumenya iciza n'ikibi, amaze kumenya ubwenge bwo kwanka ikibi no gukunda iciza. Mufise nabisomye dusome no muri Matayo twiyongere. Ntajya umuntu yogira ati amaze asoma bimwe gusa ariko n'ibindi ndabisoma. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca mbere umurongo wa 30. Kandi ibyo byose ntibyapfuye kwizana, mwabigize mu ruhara, mwaraje muranshikiraho nari ndambaraye, muransengera, nababonye mw'Imana, kandi ndacibuka amajambo yose mwavuga, nta na rimwe ntabitse muri ntibate. N'igitangaza ndabona umuntu umwe amaze guhagura gusengera ngo jewe Mana, ngo hari ibintu ndakuziko, ngo wewe nturaheza kurema, ngo nturaheza kurema, ngo woshobora kurema ubunyene ukamuremera ivyo bintu vyose vyagiye, agasubira agahaguruka, agasubira akagenda, kandi twobigushi araguruka yitera hejuru. Bataje njambarira madamu ntebagabo, ugira uya muntu asenze bijya nari bwumva asenga mu Kinama, ngo bagiye barakurakuranwa, barasenga, mwese abaje n'abandi batarose n'umwanya wo kuza, ndabashimiye. Imana ibahezagire. Nukuri mutasenze Imana yumva. None muri Matayo dusoma kangahe? Reka mhere kuri 20. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutije kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera, azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu. Turi kumwe? Kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nawe bigire gute? N'aya majambo y'Imana dusangira. Twasomye mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Yesaya aravugishwa, avugishwa ku nkumi, ataraguhoraho niwagira bihera ikimenyamenya, muzohora mwibukirako ivyo mutari bwabone, ivyo mutari bwumve. Ati mwabwoko, uhoraho niwagira bihera ikimenyamenya, ngo raba inkumi izosama inda, ivyara umwana w'umuhungu, izomwita
izina ry'uwo mwana w'umuhungu azokwitwa nde? Emmanuel. Muri Matayo avuga ngo risobanurwa ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo, Imana iraje mu bantu bayo, biri kumwe, niko bisobanurwa. Ngo kandi uwo mwana azoba umwana adasanzwe, ibizomutunga n'ubuki. Ubuki, mwabyumvise? Ubuki, ubuki. Kandi uwo mu butumwa bwiza bwa Matayo, ubwo buhanuzi bumaze kuvugwa, Yesaya buvugishijwe, haca imyaka myinshi iryo jambo risa n'iryibagiranywe. Iyo nkumi itamenyekanye, iyo nkumi inyegeje mu ibanga, umuntu wese mu bavugishwa n'Imana yagenda avugishwa ibyo ashoboye gushikako, ibyo Imana imubariye, ariko izina ry'iyo nkumi ntiryamenyekana. Ariko Mose niwe yari yaravugishijwe n'Imana, nawe atigiye kubahagurukiriza umuntu wo mu bwoko bwanyu, kandi azoba mukuru. Nawe nyene ntiyavuga byinshi, yigereza ahantu kanaka, kuko iyo nkumi naribagize igituma ba Yesaya batayivuga, ba Mika batayivuga, ba Baramu batayivuga. Burya naho abantu bavugishwa, hari ibyo Imana yisigariza bikaba ibyayo, kandi koko ibikira amabanga n'iby'Umwami Imana. Maze rero haciye imyaka myinshi, turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Hanyuma uwo rero ngira ngo niho yamenyekana, yaramenyekanye. Yewe naho umaze imyaka atakintu kikubazwa, yerega buca umenyekana. Umusi wawe nugera uzomenyekana. Uyu muntu dusome rero Matayo kuri 22. Ngwino rero wa muntu ansomera aze abanza asome. Uwundi muntu yohaguruka ngaha asome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo 1:22. Unyunganira aho nagejeje. Mikrofone ngiyi. Turasoma mu izina rya Yesu. Ego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, cyo cyambere duhe ku murongo wa 20. Akivyiyumvira, mumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu ndoto, aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivy'Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe bishike, ngo raba inkumi zotwara inda, ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Nibyo. Amen. Hanyuma hano dusomye ya nkumi rero iramenyekanye, kandi ntiyamenyekanye gusa kuri Yosefu, yamenyekanye no mw'ijuru. Iyo nkumi yitwa Mariya.
igihe ciwe cyo kumenyekana kiragera, ashimwa n'umugabo, umugabo cyangwa umusore yitwa Yosefu, aramukwa ngo baze babane. Hanyuma rero mu minsi mikeya atangura kumva utujambo jambo. Hari abantu bo kwambarirwa, kandi naho kwambara bararuha bagatoboza ijisho. Batangura kuvuga bati Mariya, kandi bari bazi ko umuviyasa wa Yosefu. Mariya igikaraza mbona cavyimbye. Mariya muraraba neza ari ninda. Urujwi ruravuga ngo Mariya afise inda. Abigeme bakabivuga, abagore bakabivuga, abagabo bakavyitabira. Tebaga uwo mugabo arahumiwe, uwo mugabo arahumiwe, ari n'imikoshi. Abandi bati none nakiri muto azorondera uwundi. Yosefu bimushikiriye, amaze gufata decision, amaze gufata ingingo, naho ndumugororotse, naho nubaha Imana, mukamere kanje ndagomba gukengereza umuntu kumumaramaza, ndamuhevye. Imana yavyumvise kera, izi imigabo y'umuntu. Ati akivyiyumvira, ikimutumako convocation, haza umumarayika yitwa Gaburiyeli, amwiyerekera mu nzozi ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya, kuko atwaye inda yande gashengero yande. Wewe ico uzokora uzomwita izina, kuko uwo ari wazokiza abantu b'Imana ivyaha vyabo. Avyutse yikanguye, ubwanwa burapfuka umunwa. Imigabo yari yagabiye yose irapfa, atari ramukorokana. Ibyo yaroteye mu nzozi atanu umwe arabibwira. Marayika araza aramubarira ngo ntutinye, ibi bintu biri mu mpwemu yera. Nagira ngo mbarire aba bantu bari hano, imisi yose ukazokumva ikintu citirirwa mpwemu yera, asanga atagushikuza kuzoba kurimwo. Ibintu birimo mpwemu yera, nukuvuga mpwemu yera, Imana na Yesu Kristo, nta muntu n'umwe azobinyeganyitsa. Ndasubiyemwo, ibintu birimo mpwemu yera. Muriko muranyumva mwabafasoni? Ndazi yuko mukunda kuyaga, mukumva ibintu birimo mpwemu yera. Muze mubigendere kure, muvuge bike. Nimba birimo mpwemu yera koko, atagushikuza, ivyo bintu nawe uzobinyeganyitsa. Yega mpwemu yera nawe afise ububasha. Yaragiye mw'ijoro yica imigabo y'ubugunge bwa Yosefu, bwo bugungu gira ngo nuwo mubengera mu mbisho
ngo wewe uri umugororotsi. Mpwemu yera, ibi bintu biri mw'Imana, kandi ibintu biri mw'Imana bikabamo mu mpwemu yera, uzozibukire hakiri kare, ugashishikara bizoguhitana. Yosefu rero acazibukira hakiri kare, kandi ntiyagiye gusubira kwisigura kwa Mariya. Yega navyo yari bwamubarire, vyari bikiri imigabo. Imana irazi imigabo mibi ufise muri uyu mwaka, ku bagenzi, ku babanyi. Rero kuwora yizi, nditwibuka ukuvuka kwa Yesu gusa no gutekurira imigabo ya Satani yose. Umwami abahezagire, umwami abahezagire. Acaraza ntiyatevye, yamusanze muri ivyo vyiyumviro. Mu rugamba rubaye ugw'Imana na Yesu na mpwemu ruraryoha. Arigwanira intambara, aranumisha bariko baravuga amajambo yose, acarahagarara. Agakengegwe Yosefu yari yiteze ntiyasubira kukaronka, ahubwo aronka bishasha, ibintu bishasha. Ndaga mwaririmbye ngo inkuru yiki? Mwe mwavuze amakuru meza, nta bundi yavuze inkuru. Amakuru meza, nagira ngo tuvugane ayo makuru meza. Akira amakuru meza yaraye mw'ijuru. Igice ca mbere umurongo wa 30. Haravuga ngo umumarayika aramubwira ati, naco utinya Mariya, Mariya, kukugiriwe ubuntu n'Imana. Umve uzosama inda, uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwita umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Amen. Ibintu wamenga bimuteye amagorwa kumva ko agiye gusama inda ari umwigeme. Abo uyu munsi boca bavuga ngo izina rya Yesu, ngo koma shetani, ngo rero ngo bariko barakomesha. Nimuzoze murakomesha ibintu vyose, banza wumve, ubaze mbeka bivuye kuki. Mariya amaze kuvyumva ko azosama inda, akavyara umwana w'umuhungu, aribaza ivyo arivyo, ngo aribaza indamukanyi iyo ariyo, ngo n'amahoro, amakuru meza n'amahoro. Hakurikira, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ntiyari bwavyumve, n'amahoro. Kandi je nibaza Mariya ico gihe nawe bararana, n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Yumvise iki? Ibiro, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko wokumvira ijambo ngo Imana iri kumwe nawe,
ubu ugaca wewe wita umuntu asanzwe. Yo, hanyuma yaramuzaniye amakuru meza ngo uzovyara umwana w'umuhungu azoba mukuru, iri jambo ga azoba mukuru, ivyo ni bintu vyitwa qualification z'uwo mwana. Azoba mukuru, yaritonda marayika ngo azokwitwa umwana w'isumba vyose. Umwami Imana azomuha intebe ya sekuruza yitwa Dawidi. Umwami yitwa Dawidi azomuha ijya ntebe. Imana iratwibutse, Mana yacu. Arongera mubari ati kandi ubutware bw'uyu, reka mvuge neza, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Yo, ibi nkuru nziza ku bwoko bw'Abisirayeli no kuri Mariya kuronka umukuru. Nawe uvyumva hanyene mu Burundi aha, ukaza wumva umwana wawe bamugizega yahora yigisha abanyeshuri ngo baye burumatari w'intara kanaka, yababaye mukuru, iragaragira security, canke ngo bamugize umushikiranganje, yababaye mukuru. Iyumvire kuba umwana w'isumba vyose, ubwami bwawe ntibugire iherezo, bagahabwa intebe y'umuntu ahambaye yitwa Dawidi ikabagarukanamwo. Ewe ubibariye abantu ivyari byoroshe, baca babifata ngo iki, baca babifata nka ya ndirimbo muhora muririmba ngo ku nzuzi z'i Babuloni. Mwoshobora gucishamo kamwe, mwoshobora gucishamo kamwe kajya gatangura ku nzuzi, haguruka mukagire twumve. Babagaraguza hagati, yega ni abantu bari baramanitse ivyuma vyabo bakabashimanga ngo none turirimbire za ndirimbo twumve. Kumva umuntu ahaguruka agasubira guhagarika ubwami bwa Isirayeli, shira ko twumve, none numve ko mutayirepesa ko ari cyo mushikako, ariko mwemba arabafasha. Ego iyo twahora twicara mbere tugaturika tukarira twibutse Isiyoni. Mwese muri korale y'iririmbe n'abandi bayizi n'abatagira uniforme, kuko abatambukanye bagomba ngo tubaririmbire, niko bagomba. Okay, niho twahora twicara mbere tugaturika tukarira twibutse Isiyoni, ku biti vyaho niho twari tumanitse inanga.
twavukanye bagomba ko tubaririmbire bega turirimba dute indirimbo zihoraho tukiri no mu mahanga mu gihugu atari ikiwacu mu gihugu c'ibigirwamana mu gihugu c'ibunyagano tukiri no mu mahanga mu gihugu atari ikiwacu mu gihugu c'ibigirwamana mu gihugu c'ibunyagano Getsaho babyumva nk'inzozi kw'Imana izosubira guhagurutsa Isirayeli bakaronka umwami wa Isirayeli bagasubira kuronka izina babibona nk'imigani mugabo ko byari byavuye ku Mana na Yesu na mpwemu yera. Bibiliya ivuga ngo ivyo byose vyabaye kugira ngo ivyo Uhoraho Imana yavugiye mu kanwa k'abavugisha nayo biboneke ko kwari ukuri. Ivyo Yesaya yavugishijwe byarashingiwe intahe umwami Yesu yaravutse. Ivyo Mika yavugishijwe vyarashingiwe intahe ko kwari ukuri yavutse ari umurokozi. Ivyo Baramu yavugishijwe ngo ndamubona niko vyari ukuri mpwemu yera yabishingiye intahe. Yesu aravuka, avukira i Betelehemu, avuka ayo majambo yujujwe n'ivyavuye ku mumarayika yavuze ngo reka azoba mukuru ntaco utinya azoba igitangaza ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo kandi azokwegukira intebe ya sekuruza Dawidi. Erega niko biri n'uyu munsi Yesu n'umwami w'abami, Yesu n'umwami aganza abandi bami bose. Tumwimike tureke yiganzire kandi tumuhimbaze. Nagira mvuga ikindi gitoya. Mbe murazi ikindi cyatumye Yesu avuka? Kimwe navuze ngo kwari ugushingira intahe kw'ivyo abavugishwa n'Imana bahanuye vyari ukuri. Ikigira kabiri kwari kugaragaza urukundo Imana ikunda abari mw'isi. Aha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice ca gatatu, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca gatatu umurongo wa 16 haboneka urwo rukundo. Uwundi mukozi w'Imana ashike hano arusome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca gatatu n'umurongo wa 16. Ndabibutse icyatumye Yesu avuka. Bwa mbere kw'ivyo Imana yari yaravugiye kera mu kanwa k'abavugishwa nayo biboneka ko bavugishwa n'Imana. Icya kabiri kugaragaza urukundo Imana ikunda abari mw'isi. Hasome. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mw'isi ariko ngo abari mw'isi bose bakizwe nawe. Amen. Amen. Urukundo rw'Imana
twaravuganye hagati mu ndwi ko Yesu Kristo ari uwa kera. Twaravuganye izina ryiwe rya mbere yitwa Jambo, kandi Jambo niwe yaremye isi. Jambo ngo nta kintu na kimwe kiri mu isi kitaremwe nawe. Niwe yaremye ijuru, niwe yaremye inzuzi z'amazi, niwe yazishingiye akarimbi. Avuga ngo jewe nari umukozi w'umuhinga, uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'ibintu byose. None kuki turiko turavuga ngo yavutse uyu munsi? Eka sinzi ko ari korale iyo ariyo yavuze ngo yavutse kera. Nandi uhazi naho nzi na Bibiliya navyo bivuga ko mugabo cyatumye bibuka umubona byabaye. Erega ntiyari gushobora gucungura isi. Isi ntiyacungujwe n'ijambo. Eka habaye ukwitanga, agera ahantu afatwa nabi. Igihe yaza muri iyi si, mbega yaje gute? Woshobora kunyishura ngo yavyawe na Mariya? Mugabo rero jewe uko Bibiliya nanje barira ngo mubanze muhansomere, mubanze usomere mu Baheburayo 10 ku murongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6. Twumvikana umugari wa wundi. Ego murabe ingene yaje. Cete candikiwe Abaheburayo igice c'10 umurongo wa 4. Some duhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6. Uco uvuga amen. Kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Ico catumye hamwe yaza mu isi avuga ati bimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mpera ko ndavuga ntehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe. Nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Amen. Amen. Murumva igihe yaza hariho icariho abaherezi batanga ibimazi. Umuntu mu gukira ibyaha, mu gusaba imbabazi, mu kwegera Imana, yabanza gutanga amaraso y'intama canke y'impene canke ikindi kintu cyose. Mugabo rero nk'Imana wenyene, nk'Imana kandi nk'uko yari mu mutima w'Imana, aritegereza ibyo ibimazi vyakoze, amaraso y'intama, amaraso y'impene, asanga ntivyashitse kuco Imana yagomvye. Imana ngo iragera ahandi ivyanka, ntivyayihimbara, kuko ntaco vyakoze bigishobora gufasha umuntu, kuzana umuntu ku Mana. Vyarananiwe. Yesu arabibona. Ngiri jambo ryamuvanye mw'ijuru
twasomye ahantu handitse ngo kuko bidashoboka, ku murongo wa kangahe? wa kane. harabe neza ngo ibidashoboka ni biki? kuko bidashoboka kw'amaraso y'intama n'impene atashoboye gukora ibihimbara Imana. Yesu biramubabaza ati none ibyo bitungwa byazize iki? kuko ntibigirane ntibyashoboye. Yesu rero arondera ibifise ikimazi icohimbara umwami Imana, ngo mperako ndavuga ati ndaje jewe mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe, ndazi ko bavugishwa n'Imana bavyanditse, ko bitaguhimbaye ngomba nkora ibiguhimbara. Yari Imana. Sinzi indirimbo baririmbye hagati mu ndwi ngo ntiyazanywe n'icubahiro, ntiyazanywe n'amaronko. Oya, ku murongo wa kane subira uhatsindagire neza, soma ku murongo wa kane. umurongo wa kane. kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Nukuvuga Imana iravyanse na Yesu aravyanka. Niko bimeze n'uyu munsi. Yemwe abantu mukunda gutanga amashikanwa, muze mutanga amashikanwa yera atavuye mu busambanyi mw'abagore. Muze mutange ishikanwa ritagira agasembwa ritavuye mu bisahurano. Muze mutange ibintu utivye kugira ngo uronke umugisha. Imana iravyanka, yavuze ngo ntibishoboka, nta mugisha bizana. Vyaratanzwe abantu mugabo ntibashikira Imana. Hageze ko hatangwa ikimazi kitufasha abantu kwegera uhoraho Imana yacu. Bandanya umurongo ukurikira. nico cyatumye hamwe yaza mu isi avuga, ava mw'ijuru yemerera Imana ngo data, ati bimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, kutabigombye biriya, ariko wanteguriye umubiri. wanteguriye umubiri. ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye, ntivyaguhimbaye. mperako ndavuga ntehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe. je nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Geza aho ni wigenda bigusomeye. Yewe Yesu avuga ngo ndamenye ibitaguhimbaye dawe, ndabimenye. Ibimazi byose vyaciwe amazosi, nta na kimwe vyashitseko. Stop, ndabihagaritse. Kandi ndagushima data, wanteguriye umubiri. Yari Imana, yari Jambo, ahabwa umubiri. Ahabwa umubiri uyuhe. Mbega nyene mwebwe ko muhishurirwa cyane,
uwo mubiri yawambariye shefte yawambariye uwo mubiri wateguriye umubiri urabonye ko wanditswe muri Bibiliya none se yawambariye Ejide yagira avuge yari Ejide wa muntu nguriya oya ukucira abuhundi nisingira ngo si wewe uwo mubiri yarose n'uyuhe mwe wambariye kandi aragitwaye shefute hari umuntu abaye umushefu amenya ibintu byinshi avuze ngo yawambariye muri Mariya d'accord maximum 10 kwere yateguriye umubiri amara amezi 9 muri Mariya avuka afise umubiri atari jambo aragenda ivyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya amata n'ubuki urubu rw'amata biramutunga akura yihuta yihutira iki gukora ivy'Imana igomba icompa muri uyu mwaka turangije ibintu vy'inavatira byo gukora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba bigaherana n'uyu ariko tugatangura 2022 dukora ivy'Imana igomba muravyemera dukora ivy'Imana igomba n'ukwitanga erega wa mubiri wa Kristo arakura iyo atagira umubiri eske yari gutanga ikimazi akava amaraso n'amazi iyo aguma ari mpemu yari gutanga ikimazi cy'amaraso n'amazi tukozwa ntivyashoboka Yesu yambara umubiri ngo azaducungure kandi atanze ayiwe maraso nk'ikimazi kandi ngo yanteguriye umubiri kugira nshitse ivy'Imana igomba ngivyo ivyatumye Yesu muri iki gice cyo kugaragaza urukundo rwiwe ca kabiri nk'uko urukundo Imana yakunze abari mw'isi nigwo rwatumye atanga umwana wayo w'ikinege ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo yarababajwe yarakubiswe kandi natwe duca turahabwa ubugingo nico gituma rero hariho n'ikindi kintu yaje gukora nagira ngo vuga ikindi kintu n'umunsi mukuru wa Noel ariko tuwibuka ko ibintu byinshi nagomba dusome uwundi murongo ni ahejeje kwambara umubiri yakoze ibintu byinshi yarakuze ngomba dusome mu cete Paulo yandikisha igaro gikorosayi rimwe n'umurongo n'ivyo bimazi byari byaratanzwe twebwe ntacyo byatufasha twebwe abanyamahanga yemwe wewe wa muntu wewe rabino ndabona ko mwambara mukabegwa kandi muraririmba neza aka gateka twagahawe na Yesu Kristo hamubona yega nitwavuze Yesu
nsomera mu Bakolosayi rimwe ku murongo ngwino waciye ubwenda nawe ugaruka kenshi nabugigoje ko ntaheruka muko ndabarekura rimwe kuri 19 ugeze kuri 22 yamara ntimuhagarika umutima handa barekuye. Icete Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya mbere dusome duhere ku murongo wa 19. Murumviriza mwaba mama na mwebwe mwiteka na mwebwe ntimwarabo kuvugwa naho mwambara ibitambara mukabinwegesha gose hariya mw'ijuru twebwe twarinjabuka ku masezerano hamwe n'abagabo ndatwebwe nyene nubone ngo nabaye amakaruvati no yambariye hehe yataba Yesu. Soma bumve. Kuko Imana yahimbawe nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we. Bandanya. Kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo. Imana inezererwa Yesu imuha ubushobozi bwo kuzuza abantu n'ibintu ngo abuzuze n'Imana. Ari ibyo mw'isi ari ibyo mw'ijuru izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe. Iyo ataba amaraso ya Yesu yaviriye ku musaraba maze kwambara wa mubiri, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera nimwiyumve nk'abari barirukanwa abantu b'abanenwa. Abaki kuri Baruko abantu batandukanijwe n'Imana abayuda babita ntibanyishura neza. namwe reka ndagatsindagiye aba bantu batagira n'amasezerano n'isezerano nari imbere y'Imana bitwa baki. Mbega burya namwebwe korari ya kabiri mwarabanenwa n'uyu murongo wose twarabanenwa ariko kubw'urukundo rwa Yesu raba turabantu. Haleluya, amen. turabaki abantu namwe murabaki abantu ntiturabantu gusa turabana bande Imana ntiturabana gusa turabaki turabaraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Yesu ahabwa icubahiro. amen. Naho twari twatandukanijwe n'Imana hoya ntushoka kugenda itonde gatoya tsindagira ngo abari baratandukanijwe n'Imana n'icari catumye batandukana. Umurongo wa 21. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none yabujurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Amen. Ngo azadushikane imbere yayo turabaki twitwa baki abera adushikane kubw'amaraso yiwe tutagira iki tutagira gasembwa twinitswe mu maraso ya Yesu Kristo. Yeraga yemwe hari ikintu yakoze, hari icete cyari cyaranditswe igihe yacikana yabira ico cete aragitabura. Ico cyari cete kidukumira aragitabura aca kibamba ku musaraba. Tugorora ibiganza. Icete caturega aragitabura aca kibamba ku musaraba. Vuge muti amen.
catwagiriza yuko twitwa abatakebwe nabo bitwa bakebwe. Hari itandukaniro yabo hagati na twebwe. Mugabo hari amacakubiri. Ayo macakubiri rero arayavungavungira ku musaraba, aduhindura ubwoko bumwe. Ubu dusangiye ubwoko n'abera. Kandi ubu turabaraganwa na Kristo mu byo twateguriwe mu ijuru. Erega yejeje kuducungura no gutabura n'ico cete catwagiriza. Ntivyagarukiye ngaho. Uyu munsi atagira integuro akuyeho y'amacakubiri y'amoko, akagurwaho n'umusaraba. Yarondera ishengero rimwe. Umve ngo tukadihe basha tukavuge ishenge lishimizina imwe ey'umwami wacu uryizigira kumwe. Ishengero yateguye ni rimwe, niryogejwe mu maraso ya Yesu Kristo, rifise ukwizera kumwe, risangiye ingaburo imwe y'umwami wacu Yesu Kristo, ryizigira kumwe, kandi rikirino mw'isi ryamba rifitanye ubumwe na Data Imana yera yo mw'ijuru. Iryo shengero iryo niyo yapfiriye, ryogejwe mu maraso ya Yesu Kristo. Nagira mpereze ku murongo umwe Yohana yararibonye. Iri shengero yaribonye, iri shengero Yesu yaje gutegura. Murumva vyahereye kure. Catumye avuka yaje gutegura ishengero, yaje gutegura umugeni. Yemwe mwabageni nimusohoke, ndiko ndavuga ivyo gutegura umugeni. Mundabire ndagaseruma aje ndayiba yinjitsemo neza. Nta kintu kiriho gihambaye gifise agaciro nk'umugeni wa Yesu Kristo. Nanzi erega ubukwe bw'uyu mugeni Bibiri ngo ahigwa batorewe gutaha ubwo bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, abatowe gusa. Nimba hahiriwe abatowe
hari akantu umukwe n'umugeni yemwe menga ubukwe twera gushingira ngaha nibwo bari bambitse nyamugeni bamwambitse ico kintu yemwe n'umukwe yarunama akaja aramufasha kucegeranya akagikiriza agasubira akagikiriza mugabo abarire uyu mugeni Yohana yaramubonye yambaye ngo ngusobere indwi kuyicenda vyashire Yohana igice c'indwi umurongo w'icenda ndakubara hugeze ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana abona bacunguwe bari mw'ijuru. Yohana abona igikorwa ca Yesu Kristo aba yaje gucungura batonze mw'ijuru. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Hanyuma y'ivyo abona ishengero rinini ry'abacunguwe riri mw'ijuru rivuye mu mahanga yose, muri Amerika, mu Buraya, muri Afrika, muranyibutse ibindi, muri Aziya, Oceania, yego n'ahandi. Ababona bari mw'ijuru, aha bavuze Afrika haba hanyegejwemwo abarundi, erega hatuzoboneka mw'ijuru hewe cyane. Abarundi amaze kwambara wa mubiri akaza kuducungura, hazoboneka mw'ishengero, ishengero rihure rija mu gikorane c'abacunguwe kizorara mw'ijuru. Soma twumve ingene bizogenda. Bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama. Ngo bazoba bahagaze imbere y'iki y'iyo ntebe aho Yesu avyagiye n'Imana ivyagiye bandanya, bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. bazoba bambaye imvune zera bafise iki? Bafise n'amashami y'ibigazi mu minwe. Amashami y'iki? Y'ibigazi. Y'iki? None kwebwe mugira decoration ntimushiremo ibigazi? Yo jewe nayibutse. Nawoza nkamuhira ishami mugabo rira 15 ntakarifata nabi. Nta mukozi w'Imana yobanguka nkamuhira ishami. Eliya urabona iri shami ry'ikigazi mbiyo rindi naryo nta wundi yoza nkamuhiri nawe. Pora arihenuye kwe nta erega sayo gusa nta wundi ngaha mbega yoza gakira muri aba bantu bari ngaha kakira ishami ry'ikigazi ngaha. Ingo chuta ugira ngo azoca tondiyo eka na wundi yo kwakiriri oyiri ni kwanje yababonye. Soma twumve rero neza. Basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'akimana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na babakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe. Basenga Imana bati amen. Amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe
n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bidashira. Amen. Amen. Umwe muri babakuru abacunguwe bavuye mu mahanga yose, bavuga indimi zose, n'abarundi n'abanyakinama bose abacunguwe abizeye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana bazohagarara imbere ya ntebe. Ngurikire mugabo ntimurabe iyo ndaba, mugende murabuku kandi gwica muri ico kibuga kinini. Yesu niho azoba avyagiye, Imana niyo izoba ivyagiye. Bagira ka défilé. Haleluya. Amen. Bagira iki? Basemerera. Batagakiza nakumwagazi w'intama w'Imana. Bonujya nakwivyagiye kuri irya ntebe be n'umwagazi w'intama w'Imana. Subira muri some twumve neza. Agakiza bati amen. Amen. Umugisha. Oya. Basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ko mudatambuka. Iki ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Subiramo agakiza nakande n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. N'ak'umwagazi w'intama niyo ndirimbo izoririmbwa mw'ijuru. Tuyimenyereze. Twaturengwa agakiza twahawe n'ak'umwami Imana yacu, n'akuvyagiye kuri irya ntebe bona wa mwagazi w'intama w'Imana. Muvuge muti amen. Amen. Bafise iki? Mu minwe nk'ibendera. Murabona bahava baruha abantu nahamagaye, bahava bagira uko. Oya, bari bafise ayo mashami, bakayereka Yesu, bakayereka Imana. Bavuga bati agakiza yataba uyavyagiye ku ntebe, iyataba uyu yitanze akatwemera, ntitwari kuba dushitsa. None rero basemerera ngo twese ishengero basemereye gwiki batagakiza n'ak'Imana yacu n'ak'umwagazi w'intama. Amen. Nimwihende ngo muva ngaha mutabivutse. Basemerera gwiki n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Uwo mwagazi w'intama ninde? Yesu Kristo. Ngo nibagire gute? Nibahabwe icubahiro. Hewe narondeyeho bashize ayo mashami y'ibigazi, nayo nabonye nje ndasohoka, nari ngaha mpamagara Trezor, timbega Trezor iwanyu kumenga je nari nahabonye ikibazo ibambe ibimbwazi, nimuzane ivyo bigazi musire ngaha basha, zane yo mababi yashire ngaha, ayo siyo tuzojana mw'ijuru, kandi namwebwe siyo muzoba mufise, muzoba mwambaye umwambaro ujobetswe mu maraso, uzoboneka nk'ibendera rishinze igushingira intahe kutagaye ikimazi.
amaromba za trezor mega trezor ko mu kugira decoration batakiza amashami y'ibigazi byagenze gute iwanyu ntayo ngwewe ngwe wacu ntayo ngo mugabo ngo mwitenga arahari njanumva noba ndamugoye njanda ati tubigezaho mba mukuzunguruka numviriza ingene muri ko muraririmba njabona rero ikigazi hajya ikigazi kiranditswe Yohana yarakibonye abacungu bafise amashami y'ibigazi mu minwe bagira défilé bakimera y'Imana n'imbere ya Yesu Kristo baririmba bati agakiza nakuhora umwami Imana yacu bone wa mwagazi w'intama w'Imana bene data mwaje kumva ijambo ry'Imana ku munsi mukuru wa Noel ndabifurije kuzoba muri uyu munsi mukuru Imana ibahezagire ngomba ngo nsenga Imana ndayishimire nimba wofagikanya nanje kusenga ugasanga waranyiganje kuri ako gakiza woza urayiruka tukagusengera ukanyaruka tengirira imbabazi Yesu ngirira imbabazi